Bwana Yesu asifiwe. Mwaramutse amahoro mwese. Ego Imana irakoze kutwongera uyu mwanya wo kuganira amajambo yayo. Ni iby'igiciro cyinshi cyane bitewe nuko mu buzima bwa misi yose ducamwo ntabwo biba byoroshe. Rero iyo umuntu abonye yongewe akaryo ko guteranira hamwe n'abandi kugira ngo basangire amajambo y'Imana, ni ikintu cyo gushima Imana cyane. Kuri uyu mwanya rero tugiye gusangira amajambo y'Imana. Nkunze kuvuga ko atari mashasha, ni ibintu tuba dusanzwe dusoma buri gihe cyari dusomerwa twumva. Urabona ko ubuho iterambere ryaragwiriye, usanga aho uciye hose uhasanga ibiganiro bitandukanye by'ijambo ry'Imana, mu ndirimbo, mu butumwa bwiza. Rero n'ubu tugiye gusangira amajambo y'Imana. Sabe buri muntu wese ari ngaha atega amatwi kandi abashoboye gufata ku mutwe bafata ku mutwe, sivyo? Murabizi neza turafise umwarimu akunze kubaza. Hari gihe ku munsi wejo yobaza ati mbega uyu munsi twize ngwiki. Byo bibabaje rero dusomye imirongo nk'icumi yo muri Bibiliya ugasanga nta na hamwe wibuka uko havuga. Kandi igihe tugezemwo ni ico kwivomera amazi tugashira mu bigega bitava. Ikigega ufise kiva nugusaba kugira ngo Imana iguhe ibumba ryo kugihoma, kandi ibumba ricanze n'isima. Ibumbi bwaryo rirahoma ariko rivanze n'isima ikiba nka sudire. Isudiriye ku cyuma kikiri gishasha gihanaguye neza igafata. Rero Imana duhe ububiko bukomeye kugira ngo igihe nikigera, gishobora kugera uyu munsi canke ejo, ama Bibiliya dukoresha, ama telefone dukoresha, je nka Bibiliya muri telefone nubwo ndayikoresha ntabwo ndayemera. Kubera iki? Umwanya n'umwanya baragucira kwa amarezo ukayihiga aho wayibonye ukayibura. Hari n'ivyo ushobora kurondera ukabiburamo. Akarorero byarigeze gushika ku munsi w'Imana igihe kimwe turirimbye indirimbo yo muri kantike, abantu bamwe basigara bararondera igitero cya gatanu aho kiri barakibura mu matelefone, kandi mu bafise ibitabo turiko turakiririmba. Urumva umbe rero ko ibintu bikorera kungurukana bumenyi ntabwo byikwije. Nizo mpamvu umuntu wese no muhanura agifise ubwo gucumbisha kumwe agwane no kugura igitabo cy'ijambo ry'Imana, akibika ahantu hadata ku buryo kizomufasha ibihe bibi nivyamara gushika akaza arasoma amajambo y'Imana. Kandi nikindi kandi mukwiye kugura udukaye bita notebook, umuntu akaza arandika ijambo ry'Imana tuba twasomye kugira ngo ageze umwanya. Abakoresha icongereza bakabyandika mu congereza, abakoresha igifaransa bakabyandika mu gifaransa, abakoresha igiswahili bakabyandika mu giswahili, abakoresha ikirundi bakabyandika mu kirundi, kugira ngo tuzo turasoma amajambo y'Imana dusubiramwo. Ntatebeje rero tugiye gusangira amajambo y'Imana, turarabira hamwe iyi mirongo itari mike. Murabizi iyo ndiko ndikisha ijambo ry'Imana ni mirongo itari mike, ni mirongo itaza kuba iri munsi y'imirongo 10. Turarabira hamwe amajambo y'Imana afise umutwe uvuga ngo ibimenyetso 10 biranga uri karasubira inyuma mu gakiza. Ibimenyetso bingahe? 10. Si ibimenyetso 8, niyo nshaka byari kurenga 10, ariko natanze akarorero ku bimenyetso 10. N'ibyo bimenyetso 10 niyo wo kwiyumva ko ufise ikimenyetso iki kimwe gusa, ugabe kuko uri kuratirimuka ku gakiza. Kandi urabizi iyo umuntu atirimutse mu gakiza bigenda gute? Okay, reka ndabaha akarorero. Iyo umugwayi agwaye akaja kwa muganga kwivuza, aba ashaka gukira ngo abandanye kubaho, mbega bigenda gute iyo bagucometse serumu ikongereza vitamine mu mubiri ukayicomoramwo? Mbega ya vitamine yari kwinjira muri wewe ibikinjiye?
haba namba ntibikinjiye. Ikindi kandi iyo bakongerereje bijya bimashini bya oxygen byongeza umwuka, iyo ubicomoyemwo ucutera uremba ukagera ukarenza ya etape bakuzanye uriko. Rero tugiye gusangira amajambo y'Imana avuga ngo ibimenyetso 10 biranga uriko arasubira inyuma mu gakiza. Tudatebye tugiye kuraba n'ikimenyetso ca mbere kiranga uwo muntu. Ikimenyetso ca mbere, uwo muntu agira igihe gito cyo gusenga ndetse n'ico gusoma ijambo ry'Imana. Bamwe muri bo ugasanga ni bandu wa Mungu, ugasanga bumva ijambo ry'Imana ku munsi w'Imana, hageze ko bavuga ngo dusome muri Matayo 5:8 agaca zingurura akahasoma, ntabe yohera no ku murongo wa 6 ngo yumve uwo murongo 8 uhageze bigenze gute, ntabe yobandanya ngasome ku murongo w'9 n'uw'10 ngo yumve havuga gute, agasoma uwo w'8 gusa naho nyene akabona siwe pasteur cyangwa se uri karigisha wari we wese avuga ati araheje gusoma. Niba ari muri telefone agaca kubita mu mufuko cyangwa aca kuri Facebook, kuri WhatsApp, kuri Instagram n'ahandi hirya no hino, akagabanya volume mu gihe byaraba kabiraba muri telefone. Uwo muntu rero iyo afise igihe gito cyo gusenga cyangwa no gusenga akaba atagisenga, uwo muntu byanka byakunda usubira inyuma mu gakiza, byatanguye kandi muri we biba bigeze kure. Reka dusome turebe muri Zaburi igice c'119 umurongo 105 tumenye havuga gute. Zaburi igice c'119 ku murongo w'105. 119 umurongo w'105 haravuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira zanje, mu nzira yanje. Kuri uyu murongo tuhabonye ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ryawe, ijambo ryande ry'Imana yo mwijuru, ngo ni itara rimurikira ibirenge byanje, kandi ngo n'umuco umurikira mu nzira yanje. Bivuze ngo niba ijambo ry'Imana ari itara rimurikira ibirenge byanje, wewe ukaba utakirisoma, bivuze ngo wa muco wahora kumurikira uravamwo, umaze kuvamwo ugatanga urugendo ufata ivyijiji ugenda ukabakaba nk'utagira amaso, kubera ko ijambo ry'Imana ryahora ari kumurikira ntaryo ugifise. Ico gihe rero ni hahandi uca wisanga wakwezwe n'ibihinda byo hirya no hino, ugasanga kubera ko ijambo ry'Imana ryahora ari kujera ntabwo rikiri muri wewe, nta gaciro rigifise. No kuvuga ngo n'umuco umurikira inzira yanje. Bivuze ngo iyo umuco uwujimije, muze murabe hageze mu ijoro, hanyuma umuntu agacana itoroshi murayizi mwese, hanyuma rero ukayicana ukayizimya, bitewe nuko amaso aba yamaze kumenyera wa muco. Ni ukuvuga ngo ntushobora kongera kumenya aho uri, haba namba utusigara ukabakaba utongeye gucana itoroshi, ntushobora kumenya ngo mbega ndaha, mbere uca wumva umenga mu maso iwawe hari ikintu kiremereye cyane. Nukuri kusa usanga bimeze. Rero natwe tuba abantu basoma ijambo ry'Imana kenshi gashoboka, ntituba abantu twiga ijambo ry'Imana kwa gatandatu no kuwa Mungu na dufate no mu masengesho yo habaye amasengesho, ariko tuba abantu ibyo dukora byose, ibyo twirwamwo byose, abo dutemberana bose, ariko tuba abantu dufata umwanya tugasoma ijambo ry'Imana kugira ngo tugume mu muco w'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Turi kumwe. Icya kabiri kiranga umuntu ariko arasubira inyuma mu gakiza, icya kabiri ni ukuba atakibona ububi bw'icyaha. Ni ukuvuga ngo uwo muntu aba atakigira umutima wo kumaramara imbere y'Imana ngo yiyumve kumenga iyo akoze icyaha yagikoze, akumva muri we nta mutima w'ubwoba afise, akumva muri we nyene byose biri normale, akumva nta birenze, yakora ibi yasuzugurana, yavuga cyane, yavuga amajambo mabi, akumva nta birenze, akumva nta kumaramara muri we afise, nta giture cy'ijambo ry'Imana kiri muri we. Ico nikigira kabiri kiranga umuntu ariko arasubira inyuma mu gakiza. Reka dusome muri Yeremiya 6
dusoma umurongo wa 14 n'uwa 15 turabe ukuntu havuga. Yeremiya igice cya 6 muhendahenda abana dukomeza n'ijambo ry'Imana. Yeremiya igice cya 6 turasoma umurongo wa 14 dusome kugera kwa 15. Haravuga ngo bavuye igikomere cy'abantu banje imirenzako, bavuga bati n'amahoro kandi ata mahoro ariho. Mbega hari isoni bagize bamaze gukora ibizira? Eka nta dusoni namba, nta nukumaramara. Nico gituma bazotembana n'abari ku mutembo. Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 14 kugera kwa 15. Igihe nzobazira bazogwaho, ni jewe Uhoraho mbivuze. Reka dusubiremwo aya majambo. Twavuze tuti ikigira kabiri kiranga umuntu ariko arasubira inyuma ngo akiza aba atakibona ububi bw'icaha. No kuvuga uwo muntu aba atakigira umutima wo kumaramara imbere y'Imana. Dusomye amajambo ari muri Yeremiya 6 murongo wa 14 wa 15 havuga ngo bavuye igikomere cy'abantu banje imirenzako. Iri jambo giramanze risobanure kuvura igikomere cy'abantu b'Imana imirenzako. Ni nkuko ushobora kugiranira ikibazo n'umuntu runaka, wewe kubera kubona atari bugusaba imbabazi ugaca ugenda ukamusaba imbabazi imirenzako ariko muri wewe bitarimwo. Ujya muntu akibaza ngo ibyo twari dufana kana kabyaheze ariko mutandukanye akagenda akuvuga nabi. Ikindi kandi ni nka kwa kundi ushobora kuba ugiye guhoberana n'umuntu runaka ngo muriko bararamukanya kubera ko pasiteri mu rusengero avuze ngo nimugumbirane muramukanya kwabera, ugaca ugenda kubera ko ari itegeko kuramukanya nyene ukavuga uti ko pasiteri abivuze reka ndabaramutse bashika kuri kanda kukamuramutsa ariko muri wewe mu mutima wawe hakaba ari wikiri kuvuga ngo runago nganyene ngo gwibaje ngo ndaramutse ndarukunze. Oho, kandi muri wewe harimo ishavu rikorera gusya kubazo runaka mufitaniye. Ico gihe rero ngo wavuye abantu b'Imana imirenzako, kandi bamwe muri bo ngo bavuga bati ngo n'amahoro kandi ata mahoro ariho. Mbega hari isoni bagize bamaze gukora ibizira? Mbega abo bantu iyo bamaze gukora ibyo bizira ngo hari isoni bagize? Ijambo ry'Imana rivuze ngo eka nta dusoni namba, nta nukumaramara. Nico gituma bazotembana n'abari ku mutembo. Abari ku mutembo ni bande? Ni babandi Imana iba yarahanuye keshi bakagamika izosi, hanyuma igatura ijambo ikavuga iti kanakawe kubw'ibikorwa bibi byawe wakoze uhereye uyu munsi ndagukuye ko kwihana, ntuzokwigera wongera kuronka kwihana ukundi. Ico gihe uri ku mutembo ubusigaje gusa kwisaha yo kuva mu mwuga kwawe igera ahasigaye ukaza gukoronka ibihembo wakoreye. Rero ico gihe ngo nico gituma bazotembana n'abari ku mutembo, igihe nzobazira bazogwaho, kandi ngo ni jewe Uhoraho mbivuze. Ntabwo ari jewe ndabivuze jewe, niko ijambo ry'Imana ribivuze. Turi kumwe ga yemwe? Ntihagire umuntu asamara ndabasabye. Tugiye gukomeza n'ikigira gatatu. Kigira gatatu kivuga ngo gukunda isi cyane no gusubira inyuma mu vyaha vya kera. Iyo wumva umuntu akunda isi cyane canka agakunda ibintu byo mwisi cyane, agakunda kujana n'ibigezweho, akumva umenga igiserutse cyose yojana nacyo, akamodoka gaserutse afise ubwo bushobozi, telefone iserutse afise ubwo bushobozi, ikanzu isohotse afise ubwo bushobozi, costume isohotse nshacha afise ubwo bushobozi, akarato keza gasohotse afise ubwo bushobozi, akumva yojana nako. Ico gihe uwo muntu gukunda Imana yabitanguye kugabanuka muri we, ubutanguye gukunda isi cyane. Mu bisanzwe Bibiliya ivuga ngo umuntu w'Imana ntakwiye kuba inkunzi y'ibyisi. Oya haba namba, ntakunze kuba inkunzi y'amaronko. Reka dusome twumve ubwa kabiri gwa Petero 2 umurongo wa 20 kugera kwa 22 tumenye ukuntu havuga. Petero wa pili sura ya pili musari wa 20 hadi wa 22. Abongereza murantunga ntabyo nzi. Petero wa kabiri igice ca kabiri nyene umurongo wa 20 kugera kwa 22.
havuga ngo namba kumenya neza Yesu Kristo. Reka nsubiremwo. Petero wa kabiri igice cya kabiri murongo wa 20 kugera kwa 22. Ndabivuga kenshi kugira ngo abandika babisubiremwo, abongereza nimwe mumenye uburyo Petero wa kabiri byitwa, cyewe ntimubimbaze. Ndabizi mu Kirundi. No mu Giswahili ndagerageza. Petero wa pili sura ya pili mstari wa 20 hadi wa 22. Haravuga ngo namba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye kudohoka bakava mu byisi bihumanya maze bakongera kubyizingiramwo bikabanesha. Bikamanza sigura uyu murongo ngo namba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye kudohoka bakava mu byisi bihumanya. Namba kumenya uwo mwami wawe ukizera ukabatizwa mu mazi menshi ukitwa umukristo uwa Kristo, kwaraguteye guheba bijya byose wahora ukora bihumanya, bijya bintu byahumanya urusengero rw'Imana. Hanyuma ngo maze bakongera kubyizingiramwo, nuko ukongera ukadebukirwa, ukongera ugasubira muri bijya nyene wahora ukora utarihana, ngo bikabanesha bikagufata mpira ukagenda. Ngo ivyo rero ivyo hanyuma byabo birusha ibya mbere kuba bibi. Ni kuvuga ngo ivyo wahora ukora bica bigwiza inshuro nyinshi cyane kuba bibi muri wewe. Hano havuga ngo icobaye ciza kuri bo iyaba batigeze kumenya inzira yo kugororoka hako basubira inyuma. Ikintu cyobaye ciza rero ngiye ubutarigeze uhura n'umuntu numwe akubwira iby'ijambo ry'Imana ngo muje ngaho muharire mubaze ibibazo wumva ukabutigeze umenya na kimwe, hakumenya inzira y'ukuri ugasubira inyuma. Hano havuga ngo reka dusome tumve ingene bamenya ngo bagata icagezwe cera bahawe. Ngibyabashitseko ngo nibyuyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye kubyidashwe kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwivurunga mu byondo. Urumva ya majambo. Ibaze rero umuntu w'Imana yamaze kumenya Imana akagereranywa n'imbwa. Imbwa yasubiye kugivyo yadashwe. Kudaha murabizi mwese. Murazi ukuntu bibabaza. Uretse no kubabaza ibintu umuntu adashwe uburyo biba bimeze ni ngorane cyane. Rero ugaca usanga umuntu yamenye Imana arasubira inyuma kugera ku rwego rwo kugereranywa n'imbwa. Biba ari ibintu bikomeye cyane. Imana tutabare cyane ntihagire numwe mu ishengero ry'Imana agereranywa n'imbwa cyangwa ingurube. Ingurube yamaze koga neza yabona bya byondo hahandi amazi yatembeyemo abayogeje igacyongera ikivurungamo kandi kumvira ryohewe. Urumva rero ico cyari kimenyetso gira gatatu kiranga umuntu ariko arasubira inyuma mu gakiza. Turakomeje tugiye kuraba icakane kivuga ngo guhagarika kwitabira amakoraniro y'abakristo. Ico ni kigira kane mu bintu biranga umuntu ariko arasubira inyuma mu gakiza. Ukumva muri wewe ku munsi wa gatandatu turafise amasengesho y'ishengero ryose, ukumva muri wewe nta mwanya ubihaye wo kugenda gusenga. Ukumva ku munsi w'Imana naho harageze wahora winana tukagenda basi rimwe ukagenda wacerewe isaha imwe canka amasaha abiri, ariko ukumva navyo biratangwe kukuvamwo, ukumva nta mwanya ubihaye. Reka turabe ico gihe rero araheba ubucuti hagati yiwe n'Imana yiwe no hagati y'abantu bahora basengana n'Imana yiwe. Akumva muri we ntacyo bimutwaye agende gusenga ni sawa, ntagende ni sawa. Reka turabe mbega ijambo ry'Imana ribivuga kiki. Mu Baheburayo 10 umurongo wa 25 turagera ku murongo wa 27. Abaheburayo igice c'10 umurongo wa 25 kugera ku murongo wa 27. Umurongo wa 25 niho bavuga ngo twoye guheba gukoranira hamwe nkuko bamwe bagira,
ariko duhanurane, kandi uko mubonye wa munsi wegereza murushirize kugenza mutyo. Ukamubonye ibihe bibi birushirizaho kutwegereza, murushirizeho gukoranira hamwe mwirurane, ni ijambo ry'Imana rivuga. Sasa ku bantu mufisa Bibiliya, ku murongo wa 26 hejuru yawo handitse ijambo ritangwa n'urudome i. Handitse gute? Imburi. Handitse imburi. Rero imburi kuri wewe rero udakoranira hamwe n'abandi, imburi kuri wewe uri kuriumva wo kwivangura mu bikorwa by'Imana. Handitse ngo kuko namba dukora ibyaha ibigirankana. Ngo kuko namba dukora iki? Kuko namba dukora ibyaha ibigirankana, kandi tumaze guhabwa kumenya iby'ukuri. Umaze kumenya ko gusambana ari icyaha, kwiba ari icyaha, kubesha ari icyaha, kuroga ari icyaha, ishara ari icyaha, n'ibindi byose, inzigo ari icyaha. Niba tubikora ibigirankana, tumare nk'ababandi ngo nabikoze ndabizi, ngo nabikoze ibigirankana, ngo rero ndasaba ngo kanaka ngo ansabire. Oya, reka twumve icyo Imana rivuze gute. Ngo kuko namba dukora ibyaha ibigirankana, kandi tumaze guhabwa kumenya iby'ukuri, ngo ntihaba hagisigaye ikimazi c'ivyaha. Ico gihe ntihaba hagisigaye ko Imana irungika Yesu ngo yongere abambwe kubera wewe. Oya, ntihaba hagisigaye ikimazi c'ivyaha, ahubwo haba hasigaye iki? Ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko haba hasigaye kwitegana ubwoba, gucigwa kwiteka no kwitega umuriro w'inkazi uzorigata abasi b'Imana. Ico kintu nico kiba gisigaye. Wewe rero ukora ibyaha ibigirankana, kandi waramaze gutahura ko ari bibi, ikiba gisigaye muri wewe ngo nta kimazi cyo gutangirwa ibyaha kiba gisigaye. Igihari rero ukibyumva ngo byobaye byiza iyo woba utaramenya amajambo ko yigeze asoma, ariko ko wamaze kuyamenya ko Yesu ataravuga ngo birarangiye akaba cicaye ku ntebe y'imbabazi, byobaye byiza ko umuntu wese yahora agira mu byaha ibigirankana ugushaka akabikora. Ngo zoba ndihana, uzoba urihana sangahe? Ntabwo wigeze uvugana na Serupfu igihe azoza kuguturira. Ushobora ngo nzoba ndihana, wava imbere yahabwiye ijambo ry'Imana ukumva ngo fye mwaya tuba twumva message ngo kanaka ngarazinze inkweto, kanaka aravuye ku biryo, kanaka stock yiwe y'ingaburo irugawe. None bica bigenda gute? Hehe. Abaheburayo igice c'icumi umurongo wa 25 kugera kuri 27 niho twasomye. Reka tubandanye dusukaje 50 gusa tukaba duhejeje. Twavuze ko dusoma 10 tugeze ku kintu ca gatanu. Ca gatanu kivuga ngo nugukunda ibishimisha umubiri kuruta ibyo kubahisha Imana. Iyo ukunda ibishimisha umubiri nka bimwe nadondaguye mu kanya, ntavyo mwibuka? Ukabikunda cyane ukumva ko muri wewe kugushimisha Imana bitakureba, ico gihe nawe ni kimwe mu bimenyetso bikwereka kuri kurasubira inyuma mu gakiza. Reka turabe mu gitabo c'Abaroma igice c'8 murongo wa 6 tugera ku 8 nyene. Abaroma kitabu cha Warumi, sijui kama ni Warumi, ni kweli, sura ya 8 mstari wa 6 hadi wa 8 panasema hivi. Nimeweza kuongea kusoma mu Kiswahili, reka ngiye kusoma mu Kirundi. Havuga ngo kwitwararika iby'umubiri kuzana urupfu. Harabavye guhera ku murongo wa 6 havuga ngo kwitwararika iby'umubiri kuzana urupfu, ariko kwitwararika iby'impwemu kuzana ubugingo n'amahoro. Kwitwararika iby'impwemu bizana ubugingo n'amahoro. Ubugingo nukuvuga kubandanya ubaho kandi ukumva ufise amahoro muri wewe, ukumva ibintu byose biri okay, ukumva ibintu kubera iki witwararitse iby'impwemu. Hanyuma ngo kuko kwitwararika iby'umubiri gutera kwanka Imana, kuko kutumvira ibyagezwe n'Imana kandi
kudashoboka reka nsubiremo aha hantu handitse ngo kuko kwitwararika iby'umubiri gutera kwanka Imana, kuko kutumvira ibyagezwe n'Imana kandi kudashobora kubyumvira, amen. Urakoze cyane mutama wanje, reka aha hantu tuhasubiremo, urabyumva? Reka dusubiremo kujya murongo ngo kwitwararika iby'umubiri kuzana urupfu. Ngo hanyuma rero uyu mwana mumufate tubandanye n'ijambo ry'Imana. Reka tubandanye ngo kwitwararika iby'umubiri kuzana urupfu, ariko kwitwararika iby'impwemu kuzana ubugingo n'amahoro. Kuko kwitwararika iby'umubiri gutera kwanka Imana, kuko kutumvira ibyagezwe n'Imana kandi kudashobora kubyumvira. Kandi ngo abaganzwa na kameremere k'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. Imana idutabare cyane. Abantu rero ngo baganzwa na kameremere k'umubiri ntago bashobora kugira gute guhimbara Imana, kandi ku by'ukuri koko Imana ntiwoyihimbara. None ibaze nk'ubu muri twebwe twese ukwishe ngorora ribona hano imbere yanje, hari numwe adatanga amafaranga ya renti? Twese turarentinga. None ibaze rero niba ari bwo buzima muri mwe bwo kurentinga, ugaca wumva muri wewe uhahamiye kumva ko Imana yagukorera igitangaza, ukagwa kuri cheka y'imiliyoni kugira ngo uronke inzu gwawe, ukumva urabihahamiye nyene biri imbere ngo urumva biba bikomeye cyane, biba birenze. Rero ico gihe iyo umuntu yitwararika ivy'umubiri akumva muri we gusenga byagabanutse, akumva muri we kuja guteranira hamwe n'abandi byaheze, akumva muri we kumva ko afise urukundo mu bandi byaheze, ico gihe wo muntu aba yafashwe na kameremere z'umubiri, kandi abo bantu ngo ntibahimbara Imana. Saba ishengero ry'Imana rero twebwe iturinde, itugwanirire, nuwo shikirwa na kimwe muri ibi akumva koko biriko biraza, asaba uburinzi ku Mana, kandi Imana imugwanirire, kandi izo dushoboze kuzogira iherezo ryiza. Reka dukomeze icyagatatu tukivuga ngo kutagira impanuro n'inyigisho z'ubugingo. Ico gihe rero uwo muntu ngo abafise umutima uba warakomerekejwe n'ibikorwa bibi n'ubugome muri we, akumva muri we nyene afise ishari runaka, kana kico mu mpano mukoreye ibi, kana kano ndifuza kuri ibi, iri shegero sinifuza ko ritera imbere, nifuza ko abarongozi banyo bogenda uku, abarongozi b'amakorari bigenda uku, akumva buri muntu wese yo muremera ibibi byiwe bimukwiriye. Uwo muntu rero ukamara kumva muri wewe utanguye kumva kanaka wo muremera ibintu runaka, wewe utokwiyumvirako, ico gihe menya kuri kuragenda usubira inyuma. Reka dusome turebe mu Migani 15:3-1-3 tugire kurangiza. Imigani ica gatandatu kivuga ngo kutagira impanuro, kumva muri we ta mpanuro wogira ziyigisho z'ubugingo. Sinzi ko cyumvikana, ukumva muri wewe nta muntu wohanura ibintu bizima. Turumvikana? Ukumva muri wewe umugenzi ufise niwo muhanura kuja gusenga, akubwiye ko yaneshejwe n'ibyaha, kumva uwo muhanura ahubwo kubandanya, ukumva ahubwo uwo musupportinga. Nuko ico gihe rero ubu uri kuragenda. Tugiye gusoma mu Migani, niho tugiye gusoma igice cya 15 umurongo wa 3-1 kugeza 3-3. Havuga ngo utega ugutwi ngo yumve, uguhanurwa kumushitsa ku bugingo, azobana n'abanyabwenge. Uwanka guhanwa abakengereye ubwiwe bugingo. Ariko nuvuye murongo ngo umuntu yanka guhanwa abakengereye ubwiwe bugingo, ariko uwumvira ibyahanuwe aronka ubwenge. Ukubaha Uhoraho kwigisha ubwenge, kandi ukwicisha bugufi kwitangira imbere y'ukubahwa.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ahantu rero ngo utega ugutwi ngo yumve uguhanurwa kumushitsa ku bugingo kandi gazobana n'abanyabwenge. Umuntu rero atega ugutwi ijambo ry'Imana ariko ravuga ntaje atangura guca imanza muri we ngo avuge ngo none nk'ibikana kabyigishije kubera iki mbega agaca yumva umenga hari uwo ndiko ndabibwira ngamije kubwira oya haba namba jewe ntabwo ntegura ijambo ry'Imana ngo ngomba mbwirire mwo kana kayumve oya uko je sisuzuma mu mitima yanyu ngo menye ngo kana kameze uku ameze uku ego ni koko muri mwese buri muntu wese arabona mugenzi we kandi akaba afite ukuntu amwiyumvirako ariko ntabwo jewe njejwe gucira imanza abantu. Ijambo ry'Imana hano rivuze ngo utega ugutwi ngo yumve uguhanurwa, utega ugutwi ngo yumve agakwabo uguhanurwa kumushitsa ku bugingo azobana n'abanyabwenge. Ariko rero ngo uwanka guhanwa abakengereye ubwiwe bugingo. Niba umukozi w'Imana gushikiriye akavuga ati kanakawe ukuri kuritwara ntabwo biranga umukristo w'ukuri, gerageza uhinduke ukumva kumenga ahubwo aje kukuvangira agiye kukwinjira mu buzima. Ico gihe ngo ubukengereye ubwawe bugingo ubwawe kuko nutumvira izo mpanuro kandi ibyo ariko arakubwira ari ukuri, ico gihe uzokwisanga ubugingo bwawe buriko buraja mu kaga kandi ni wakengereye impanuro zori karaguhanura uzokwisanga habi cyane. Haba ngo ariko wumvira ibyo hanuwe aronka ubwenge. Umuntu wese yumvira ibintu yahanuwe ariko vyiza nturanurwe ibintu biri ngo tuvyumvira oya umuntu wese yumvira ibyo hanuwe ngo aronka ubwenge. Kandi rero ngo ukubaha uhoraho kwigisha ubwenge ngo kandi ukwicisha bugufi kwitangira imbere y'ukubahwa. Iyo wicishe bugufi muri byose ukaba umuntu asenga Imana ukaba umuntu nyene wicishe bugufi imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu ngo kwitangira imbere y'ukubahwa, ico gihe uzosanga abantu benshi bakubaha bakavuga ati kanaka yo ni mutama kanaka yo ni umupfasoni w'ukuri tujya mwigeme yo reka uwo munyerera kukagwa ugasanga abantu bese barakubashe bitewe n'ukuntu witwara muri societe, bitewe n'uko witwara mu ishengero mu kibano mu bandi baririmbyi aho wiga ugasanga uri umuntu nyene ushingirwa intaye n'abantu, ugasanga umuntu arubashwe cyane kandi so mutegetsi nta nahamwe atwara nta kazi akora uri umukristo gusa urasenga ariko ugasanga urubashwe. Urumva akariko kamaro ko kubaha Imana. Reka dukomeze n'ikindwe. Ikindwe rero kiranga umuntu ariko aratakaza agakiza agirisha vugishi akumva muri wafise akagaye mu mutima bitaye ko akumva yovuga nabi abandi. Reka twumvikane kuri iki kintu. Ikindwe kivuga ngo ikiranga umuntu ariko arasubira inyuma mu gakiza icambere agirisha vugishi cyangwa kumva muri wafise inzigo muri we akagira agasuzuguro akumva nyene menga ntaco yitayeho akumva kandi yovuga nabi abandi. Ico gihe rero ashira imbere amaranga mutima yiwe aho gushira imbere urukundo rw'Imana. Kugira amaranga mutima iki kintu ngerageje kugisobanura nukumva kumenga wewe abantu bo gukorera ivyo udashaka wewe kubakorera. Ukumva abantu boza kukuraba urwaye kandi nawe iyo bagwaye utagenda kubaraba, ukumva wotemberera abantu bo gutemberera kandi utabatemberera, ukumva abantu bo kugemurira kandi utabagemurira, ukumva abantu bo kuvuga neza kandi utabavuga neza. Ico gihe rero niyo maranga mutima yiwa ukumva wenyene uri satuntu twanje urikunze kuruta uko ukunda abandi bantu. Reka turabe mbega Bibiliya ibivuga kiki. Reka dusome mu Banyefeso 6 Abanyefeso 6 oya wapi Abanyefeso igice ca 4 31 n'32. Tugomba turangiza tuskaje imirongo ibiri gusa iri nyuma y'Abanyefeso. Cha turangiza tuzaba dusonye ibitare bike umuntu azoba atabitse azoba hombye. Abanyefeso 4:31-32 havuga ngo umururazi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo hamwe n'inzigo yose. Ibyo byose bimaze kubavamwo murongo ukurikira uvuga ngo mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane
nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo. Reka nsubiremwo uyu murongo. Uyu murongo uvuga ngo umururazi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo, tutibagiwe iki? Hamwe n'inzigo yose. Ngo mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo. Niba Imana yaraguhariye ubugome wari ufise kera, niba Imana yaraguhariye akaborego wagenderamwo, niba Imana yaraguhariye buri kimwe cyose wakora cagushira kure y'Imana, nawe uharira abandi. Ico gihe rero inzigo n'ibindi byose uko nabisomye ubigire gute? Ubihagarike. Ni kwijambo ry'Imana rivuze. Ico gihe rero uzoba uri umwe mu bariko baragaruka mu gakiza, kuriko kuba umwe muriko baratakaza agakiza. Ngiye gusoma ibice bibiri vya nyuma. Ni ibice bibiri, ni ibice bitatu. Igice icumunani kivuga ngo kuba utakigira umutima wo kwatura no kwihana ibyaha. Iyo uri kurasubira inyuma mu gakiza, ntubu kigira umutima wo kwatura no kwihana ibyaha. Ni wa muntu ashobora gukora ibyaha runaka akumva kuja kubivuga ngo kana ega hari cyakora ugasanga kuja kucihana imbere y'Imana ntigihagije, ugasanga ntico kwigira kikuvako. Kubera iki? Cyarabaye karande muri wewe, umaze kucihana incuro 30 kuva wihanye, kuva ubatijwe. Muri make ni satuntu twanje, uragenda ukihana ukabona ko bagusengeye, kanaka bamusengeye ni sawa, mugabo wasubira hanze ukagihitana ku muryango ati ngo mwana waje twigire twisubirire hahandi, ugasanga wibereye kwa kundi. Ico gihe rero iyo udashikiriye umukozi w'Imana ngo cature kuburyo ugira ubwoba ngo iki kintu narinze mbwira umukozi w'Imana arakizi, niyo ngera kucumba zizoba ingorane. Urumva? Ico gihe rero ngo birakugora kugira gute ubutangwe gusubira inyuma mugakiza. Kadusome turebe. Kadusome. Ico gihe rero tugiye gusoma muri Yohana wa mbere igice ca mbere 9:10. Yohana wa mbere igice ca mbere 9:10. Haravuga ngo nitwatura ibyaha byacu niyo kwizigirwa kandi gororoka, ibyo nivyo bituma iduharira ibyaha byacu ikatwoza uko gabitanya kose. Ngo tuvuze yuko atacaha twakoze tuba tuyigize umubeshi, kandi n'ijambo ryayo riba ritari muri twebwe. Rero ngo aha hantu rero nitwamara kwatura ibyaha byacu, iyo Mana nyene niyo yo kwizigirwa kandi iragororotse. Ngo ibyo nibyo bituma iduharira ibyaha byacu ikatwoza ukugabitanya kose. Ariko rero ngo umuntu avuga yuko atacaha yakoze, ngo Imana bayigize umubeshi, kuko hari dufise n'ibiri bivuga ngo mubari mwisi na ugororoka kandi ntawe na hehe. Yohana wa mbere igice ca 9:10. Ngo atari wizera ko yogejwe n'amaraso ya Yesu, uwo gusa yizera ko yogejwe n'amaraso ya Yesu niwe yitwa ugororotse, kuko amaraso ya Yesu yogeje wese aba umugororotsi, kuko na yaragororotse na yera. Rero twebwe tuba abantu batura mu gihe twacumuye, tuba abantu twihana pana kwihana imirenzako. Ico gihe rero tuzoba muri wa mugwe bariko baragaruka ku mukiza mbere bamo maseko kuburiko kuba mu gishingo c'abantu bariko barava mu gakiza. Tugiye gusozera n'imirongo ibiri ya nyuma. Ica 9 kivuga ngo gutakaza urukundo nyakuri rw'Imana, ugukunda Imana no gukunda abantu, ukumva muri wewe gwaheze gwagiye. Tugiye gusoma mu byahishuriwe Yohana igice ca 2 umurongo wa 4 n'uwa 5. Ni cete candikiwe ishengero runaka. Mu byahishuriwe Yohana, ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 4 hadi wa 5. Muze gusoma muhereye ku murongo wa mbere gatoya ku gice ca 2, muraza kumenya iryo shengero ryandikiwe ibyo ngiye gusoma ni ryahe. Ariko cengiye gusoma ku murongo wa 4 havuga ngo ariko mfise ico nkugayako, yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere.
nuko niwibuke aho wavuye ukagwa, wihane ukora ibikorwa nk'ibya mbere. Nutagira utyo nzoza kuri wewe nkuri giterekwa kwitara cawe ahantu haco shiti wihanye. Ico gihe rero ngo iyo umuntu yatakaje urukundo rw'Imana, ikiba gisigaye muri we nuko Imana izigakora kwigiterekwa kwitara umuyobozi yarakurongoye muri wewe, hanyuma Imana ikamutwara kushika wihanye. Imana dutabare cyane rero, itugirire imbabazi, iturinde kwakwa ibiterekwa kw'amatara byacu, iduhe kwihana byanyabyo mu mpwemu no mukuri, kandi turinde gusubira inyuma. Icanyuma tugiye gusoma ni c'icumi, kivuga ngo ni kudakora ibikorwa byo kwizera canke gufasha abandi. Ukumvo ico gihe ibikorwa by'umugororotsi wewe muri wewe byagabanutse muri wewe, ukumva gufashanya n'abandi ibikorwa byera byagabanutse muri wewe, ukumva ico ufise muri wewe ni ibyawe nyene, ugomba ko abantu bagufasha kuri ko ufasha abandi. Ico gihe nawe uburi kurasubira inyuma mu byo kugororoka. Yakobo 2:15-17 nico gice cyanyuma turangirizako. Dusomye bice byinshi. Umunsi wejo ntihaze hagira umuntu avuga ngo je naburaniwe, oya haba namba, tuvuze ibintu byinshi cyane. Nukuri ntihaze hagira umuntu avuga ngo jewe muhana kimwe nibuka. Muzaba mumaramaje umwigisha kandi muzaba mumaramaje n'ishengero ry'Imana. Nukuri pe. Reka dusome aho hantu muri Yakobo 2:15-17. Niyo havuga ngo nihaba hariho mwene data uwari we wese yoba yambaye ubusa. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 15 n'uwa 10 kugera ku wa 17 havuga ngo nihaba hariho mwene data uwari we wese yoba yambaye ubusa agenda aburanirwa kubyo kurya, maze umwe muri mwebwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntimumuhe iby'umubiri ukena, vyomariki. Niko bimeze n'ukwizera kutari n'ibikorwa kuri konyene kuba gupfuye. Niko bimeze. Ico gihe ngo nihaba hari umuntu ubona n'amaso yawe akenye, ukabona impuzu zaramuhereyeko, ibyo kurya ntagira, n'umusore agaragara neza mu maso, n'inkumi agaragara neza mu maso, ntashaje, ariko ugasanga mu gutambuka agenda ajugumira ku bw'inzara, ukamubwira ngo genda amahoro uje uhage ahage ibyo utamuhaye, ahage umuyaga. Mbega inzara irahaza gashengero ry'Imana? Inzara ntihaza, mugumubwiye ngo genda amahoro uhage kandi gatacho wamuhaye. Ico gihe rero ntukite umuntu yizera. Ujambo ry'Imana bivuze ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Muze kubandanya musome mu kigice nyene, mumanuke hepfo hariho imirongo myinshi, baratanga n'akarorero kuri Aburahamu. Aburahamu yatsindanishirijwe no kwizera. Igihe Imana imubwiye ngo Aburahamu genda utanga Isaka umwana wawe kandi ari kinege, kandi wibuke neza ko iki kintu ndakunze kugisubiramwo, Aburahamu yari yabyaye umwana umwe Isaka, kandi Imana yaramaze kumubwira ngo ku rubyaro rwawe ngo niho amahanga yose azogira gute, azova, ngo uzobyara abana bangana n'umusenyi wo mu kiyaga, ngo n'inyenyeri zahehe zo kwijuru. Imana ikirisubira kiramubwira ngo Aburahamu genda ufate uwo mwana wawe Isaka umuhe ku kimazi. Nta nubwo Aburahamu yigeze acicinganya akavuga ngo mbega Imana ko yansezeraniye ko urubyaro rwanje ariko ruzova kamahanga, mbega kimusavye biragenda gute, bizogenda gute? Oya haba namba. Yagize ukwizera aragenda atazi kurikirana igiki, ashira mu ngira umugambi w'Imana, aragenda afata umwana wiwe afashe ikibugiti gikota ngo akebe. Imana ati nabibonye Aburahamu gezaho acera guza amaso, acabona ngo imfizi y'intama ifashwe mu nzitane z'igisaka, acara yifata yibaga mu gishingo c'umwana wiwe. Umwana baramutahanye, ukugoroka kwiwe kuba kurashikijwe, ukubaha Imana kuba kurashikijwe. Imana idutabare cyane, Imana itugirire imbabazi, Imana itweze muri byose na hose.
ivyo bintu 10 rero twize kuri uyu munsi byari bifise umutwe uvuga ngo ibimenyetso 10 biranga uwuriko arasubira inyuma mu gakiza. Imana tugire neza, tutabare cyane nayo majambo y'Imana twize muri uyu mwanya, muri iki gitondo cy'uyu munsi. Abayumvise mwese mukayizera, Imana ibahe umugisha, kandi Imana iturinde gusubira inyuma mu gakiza, ahubwo duhe kwegera kuri Kristo kugira ngo duhabwe ibyasezeranywe ku bantu bose bazonesha. Imana itugire neza kandi twambike inkomezi. Nayo majambo twumvise muri iki gitondo, abayumvise mwese, Imana ibahe umugisha. Amen.